Chuti bakonze ibiganiro vingino bica kuri Indundi TV reka ndabaramuse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherere muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tutasiba kwa tumazana amakuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi bakinyi bakera bamwe twita aba legende n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye na makuru nkuko mubizi Indundi kiganiro Indundi Sport ni kiganiro dukunda kubashikizana cyane ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu uno munsi amakuru tubafitiye turaza kuvugana kuvyerekeye amakuru y'umu gusekura y'igihugu Burundi inama mu rugamba wabigeme senior ni inamba mu rugamba rero zabigeme bazofata urugendo ku munsi weje ku munsi wa gatatu mu ntumbero rero yukuza gukina urukino inkino zibiri zo kurondera tike yo kwitabira igikombe ca Afrika ca CAN cy'umwaka 2023 turi kumwe na mugenzi wanje arakaza Abdukarim reka ndakuramutse nangwa nikaze ndakuramutse nawe Bosingwa ndamutsa n'abakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV jemeze neza kabisa nizere ko nawe umeze neza jemeze neza cyane gose mpagaze bwuma mpagaze neza cyane gose ni namba mu rugamba zabigeme bagiye gutana mu mitwe n'igihugu ca Burkina Faso hariko makuru twaronse ti Burkina Faso barashigikiwe mwe bikomeye na leta yabo ndetse bamaze no gushira mu buryo bwinshi kuri barabingene boza gusezera kino gihugu cy'u Burundi nivyo uri kurabiraba nivyo no mu guseruka gw'intamba mu rugamba zabigeme ni equipe nationale yabigeme ubona ko n'abakinyi 23 mumenyereza Ale Olivier Niyunge ko mutombora yamaze kubashira habona ko bagiye kuba abifashisha mwizi nkino ariko ukaza kuraba nivyo bamaze ukwezi kose bariko baritegura batangwiranye novuga n'abasanzwe bamaze igihe bakina muri limitere Women's League inyuma yuko equipe nationale yabigeme ubona ko habaye evolution cyane kuko uno munsi muri rutonde twabonye abakinyi bagera kuri 12 bose bakina hanze y'igihugu nyuma rero kubarindira bari bamaze ukwezi kose bariko baritegurira ngaho mu kigo cy'ubuhinga centre technique ngaho mu Ngagara nivyo bagiye gutana mu mitwe n'igihugu ca Burkina Faso ni igihugu tuzi kuko muribuka ko equipe nationale y'intamba mu rugamba twarakinye mu nkino novuga zo kurondera qualification yo kuja muri CAN uribuka ingene bashoboye kuba urugero rwabo baradutsinda bimwe bikomeye Burkina Faso badutsinda bimwe bikomeye urabona ko bamaze ko batera imbere ku bahungu bivuze ko no mu bakobwa bamaze kuba batera imbere ibi bihugu rero bya Burkina Faso ni bihugu biba bimaze kuba bitera imbere ariko natwe ababigeme bacu nabo kwishimira kuko no musi nimba dufise abakinyi bakina muri Egypt nimba dufise abakinyi bakina ngaho mu Rwanda tubona ko abakinyi bakina limitere Women's League bariko barabahurumbira nimba dufise abakinyi bakina muri Tanzania bivuze neza yuko dushoboye rero kumbure ico novuga coco nuko iki gihugu ca Burkina Faso baramaze kuba batera intambwe ikomeye cyane nariryo wumva yuko umukuru w'igihugu ca Burkina Faso amaze kuba novuga abahicitwa motivation kugira bashobore kuba bakura mu Burundi ariko nivyo intamba mu rugamba zifise umumenyereza mwiza birashobora ko bashobora kuza kwigenza neza nubwo wumva yuko bamaze kuba bahabwa motivation n'umukuru w'igihugu ca Burkina Faso ni motivation rero idasanzwe yabano bigeme bo mu gusekura igihugu wa Burkina Faso ariko twaraganiye ndetse n'umumenyereza wo mu gusekura igihugu w'inamba mu rugamba zabigeme Ale Olivier Niyunge ko awewe yambwiye ati tijena bwoba mfise maze gukina inkino zikomakomeye runo rukino n'urukino rusanzwe cyane gose nubwo ari rukino rukomeye kuri jewe ndarufata nk'izindi nkino zisanzwe nivyo numumenyereza amaze kugira akanyarigabo nimba yarashikanye equipe nationale ya CAN mu nkino za CAN mu 2019 papa tobikora no mu bakobwa numumenyereza wumvise neza wibuke ko no mu mwaka weze yashise kure yase kure ababigeme kwitabira inkino mpuzamakungu yabashikanye kure nivyo birashoboka nivyo nta bwoba muri football ubwoba ni kimwe mu ntambamye gituma udashobora kubushika novuga ku ntsinzi rero umaze kuya confidence ababigeme ba ukabashiramo confidence nawe ukaba wifitiye confidence nta kibuza bidashoboka Ale Olivier Niyunge ko turamuza afise amateka nta mumenyereza ngaha mu Burundi afise amateka nka ya Ale Olivier Niyunge ko mutombora rero Patrick Sangani yavyivugiye avuga ati gushika muri kano kanya mutombora acari uwa mbere kuko nta numwe arashikira ivyo yakoze nta numwe arashikana equipe nationale muri CAN bivuze neza yuko no mumenyereza amaze kuba novuga amaze kubabwira akanyarigabo gakomeye cyane nanje ndibaza neza yuko
n'ikintu je kiza kunyereka ko bashobora kuza kubikora neza nimenyerezo bayitanguye hakiri kare baratanguye hakiri kare warabonye yuko bari baragendewe n'icegera ca mbere cy'usanzwe arongoye ishiramwe umupira w'amaguru procureur Arcade nimubona urabona yuko nabo nyene kumbure ni bazoba bariko batamba birohera bivanye n'inguvu zidasanzwe z'indongozi zishiramwe umupira w'amaguru mu Burundi nivyo niki nikimenyetso ciza uyu icegera cy'usanzwe arongoye shirame ry'umupira w'amaguru Arcade nimubona kuba yarashitse ku kibuga ku kigo cy'ubuhinga hajya mu Ngagara akabashikira novuga naba bigeme nabo nyene bacavuga ati urabona ko no mu ndongozi zishirame ry'umupira w'amaguru kumbure urabona ko badushigikiye niki rero ni ikintu ciza cyakozwe ni geste nziza ku mukinyi w'umupira w'amaguru urabona ko motivation n'ikintu kiba gikomeye cyane kumbure je ndibaza neza yuko ababigeme bashobora kuza kubikora neza nuko rero ni nkino zibiri rero Uburundi ndetse n'igihugu ca Burkina Faso zino nkino zibiri zose ivyino bihugu vyose bibiri nta bibuga mpuzamakungu bivise ivyatumye rero bino bihugu bibiri vyose bitamo kwakirira mu gihugu ca Mali ariko ndanabibusa yuko urutonde rwatumwe ko ruza gufata urugendo ku munsi weje ku munsi wa gatatu urutonde rero ruza gufata urugendo rumaze kuba rushigwa habona n'umumenyereza mukuru w'umugusekura gihugu Burundi Intamba mu rugamba Ale Olivier Nungeko abanyegori ni batatu ni Umuregwa Ariela wa Top Girls Habimana Faida wa Buja Queens ndetse n'uwitwa Inarukundo Amisa wa Police Football Club mu gihugu cy'u Rwanda abakinyi b'inyuma ni Sabiyumva Shani Top Girls hamwe n'uwitwa Shimirimana Anosiate Fontaine Gate yo muri Tanzania Shimirimana Nema Top Girls Nahimana Nasra Top Girls Bukuru Rachel Top Girls Habonimana Esperance benshi bazkwizena rya Chiba asanzwe akinira equipe ya Police yo mu Rwanda Suzanne Zilfa Fontaine Gate Tanzania Keza Angelique Rayon Sport yo mu gihugu cy'u Rwanda abakinyi kumbure bo hagati mu kibuga nabo ni Horaho Dedika Bugesera yo mu gihugu cy'u Rwanda Kanyamuneza Erika asanzwe akinira mu wa Police Football Club mu gihugu cy'u Rwanda niyo Mungere Peace Olga akinira mu wa Rayon Sport wo mu gihugu cy'u Rwanda Asha Jafari asanzwe akinira equipe ya Simba Asha Jafari asanzwe akinira equipe rero ya Simba Queens yo muri Tanzania Tunda Joyce asanzwe akinira equipe rero ya Bugesera yo mu gihugu equipe ya Bugesera yo mu gihugu cy'u Rwanda hamwe ndetse n'uwitwa abakinyi rero basatira ni niyo nkuru Sandrine asanzwe akinira umugwi wa Masar Football Club wo mu gihugu ca hariya mu gihugu ca Egiputa Nzoyikorera Hailoy unakinira equipe ya Top Girls hano iwacu Ineza Bora Top Girls hano mu Burundi Gakiza Cloris Buja Queens hano mu Burundi Rumuri Adolphine Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda Bizimana Rukia Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda Akimana Chanceline Police Football Club mu gihugu cy'u Rwanda Ale Olivier Nungiko rero akaba rero azoba ariko afashanya na Manirakiza Amour hamwe n'umumenyereza w'abanyezamu Muhimundu Ines bazoba bari kumwe n'abaganga babiri Aziza Rajabu hamwe na Nishimwe Sandrine ubwo rero nugo rutonde rw'abakinyi bagera kuri 23 runo rutonde ngene ubona rutanga icizere kingana gute cyo gusina kino gihugu ca Burkina Faso ndibuka neza ababigeme bose dufise umaze kugushira ko Inarukundo Amisa numwe mu bigeme bamaze kuba bagira novuga experience muri Limited Women's League benshi bamuzi mu mugwa Buja Queen afashe equipe ya Buja Queen gutwara igikombe novuga cyari Limited Women's League numwe mu basore bafise experience mu bamenyereza bafise experience ndumvuga kuri aba bakinyi kuri urutonde umaze kububona uyu Amisa nawe nyene afise experience muri Limited Women's League no musi yameze kuba ashima no mugwari ya mu Rwanda ukaza kuraba bakanyamuneza Erika ukaza kuraba ba Sandrine aheruka kuba togwa mu bakinyi novuga 11 ku mugabane wa bakina ku mugabane wa Afrika babigeme urumva niki kintu ciza cyane uravye urutonde rwiza cyane ukaza gushiramwo aba Rumuri Adolphine naba bafise experience cyane muri Limited Women's League ukaza kuraba novuga baragize experience muri Limited Women's League no musa arika kina hanze y'igihugu aba ba Erika aba novuga baciba beshi tubazi mu mugwi wa Buja Queen ndetse n'iyindi migwi gitandukanye rero urabona ko urutonde yashoboye kubatuma ko n'urutonde rwiza ababigeme baratanga icizere ko bashobora kuza kubikora ukaza kushira ko staff technique witwa muri Manirakiza nimba mu mwaka weze yaratwaye igikombe ari kumwe n'iyi equipe yiwe ya PPP Uyenzi bivuze ko arafite experience aramaze kuba agira experience cyane nari ubona ko ari baze cyane ari karamenyereza novuga ababigeme yishize cyane kuri ababigeme twamumenye mu ma equipe novuga y'abahungu ariko no munsi turiko tumubona mu mahiganwa y'abigeme bivuze neza yuko experience afise ishobora kuza gutanga umusaruro mu equipe nationale ukaza kuraba Olivier Niyunge ko
nawe yarabikoze mu bahungu pourquoi rero mu bigeme nato bikora rero uravye urutonde muri rusangi ruratanga ikizere ko rushobora kuza kubikora neza nubwo ubona yuko bitoroshe narije yuko ibi bihugu vya Burkina Faso byaramaze kuba bitera intambwe cyane mu nteguro zabo urumva ko bamaze kuba bemerikwa urumva ko umukuru w'igihugu amaze kuba bashigikira wa Burkina Faso rero kumbure tubaha umwanya kumbure bashobora kuza kubikora neza narijya ko bateguye umwanya munini cyane nuko inkuru igira kabiri yari nayo inkuru ya nyuma ni inkuru ya Primus League yari yabandanije kundwi igira 200 ikundwi igira 200 gwari urukino rukomeye cyane gose urukino rwa mbere wari rukomeye n'urukino rwahuje equipe ya Aigle Noir ndetse na equipe Mabumamuru ariko n'urukino gwaragaragayemo amangetengete uburozi aho ubona yuko umuntu afata uburozi yagenda kubushira mu igori vyari n'ibintu biteye isoni cyane gose kuri equipe ya Bumamuru ukabona yari kuragenda gikina hariya mu giguca hariya mu ntara ya Makamba ariko urabona yuko byarabagoye cyane gose urukino rwarangiye ubusa ku bundi ariko icyanangaje nicyanwengeje na mangetengete mugihe usanzwe arongoye ishirame gumupira maguru General Dobigato Police Mega Alexandre yari yamirije uburozi cyangwa amangetengete cyangwa ibifitirizi yuko atifuza kubona ibifitirizi mu kibuga ariko Christophe Ndayikengurukiye umusatirizi w'umugwi wa Bumamuru yarerekanye amangetengete agenda gushira mu igora amangetengete mu igora ry'umugwi wa Aigle Noir des Fighters ivyanatumye kumbure umumenyereza mukuru umuhagarikizi mukuru gato George amuhereza ikarata y'umuhondo nivyo bosingwa uravye gwari urukino rukomeye cyane gwari urukino ku mpande zose imigwi ibiri uravye ingene bariko barakina mu kibuga yari imigwi ubona ko ikeneye umwe yarakeneye kuja mu kibanza ca mbere undi yarakeneye kubandanya mu ico kibanza ca mbere n'imigwi ubona ko ariyo isa nuko iri muri course yo gutwara igikombe ca Primus League kandi ntankeka ndabona neza yuko igikombe gishobora kuja mu iyi migwi ibiri hagati ya Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Bumamuru rero n'urukino rero gwariko rurabahuza kuko urazi ko ntushobora gutwara igikombe mu gihe udashoboye gutsinda wa mugwi musanzwe muba muhanganye nivyo nkuko bivuze wari novuga wari ko ku munota wa 70 aho umupira warugiye bari bagiye gutera corner equipe ya Bumamuru yihejeje kuronka corner abona ko umukinyi umusatirizi w'umugwi wa Bumamuru Christophe Ndayikengurukiye umwe mu bakinyi beza umwe mu bakinyi novuga bariko barigaragaza neza cyane muri Primus League twagiye kubona mu mugwi mu mwaka uheza kina mu cicaro ca kabiri akazaraduga novuga mu cicaro ca mbere umugwi wa Bumamuru uramuha ikizere akina muri equipe ya Bumamuru uno munsi yari karabafasha gutsinda ibitsindo bigiye bitandukanye uno munsi rero Christophe Ndayikengurukiye benshi twagiye kumubona yigaragaza mu nkino za sekafa z'abadashikana imyaka 200 rero uravye rero ivyo umusore yashoboye kubakora ni ibintu novuga biteye isoni nari ubona ko n'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavuze ko agiye guhagararira novuga abantu bariko barakora novuga ibintu vy'ibintazi mu kibuga mu mupira w'amaguru ngaha mu Burundi badakeneye kuza kubibona ariko Christophe Ndayikengurukiye yarabikoze ndetse nawe nyene yaravyemanze novuga muri turaza kumva ijwi muri interview yagiye kubakora novuga na bagenzi bacu basanzwe bari bashitse hariya mu ntara ya Makamba urumva neza yuko ni ibintu biteye isoni ariko ukaza kuraba umwana kiri muto amaze kuba novuga yemera ibintu vy'ibintazi nkibi urabona ko ari ibintu biba bimaramaje cyane urabona ko n'umwana akwiye kwegerwa kugira ibi bintu aracari muto cyane niwe yarangije afise ubisindo byinshi muri sekafa y'abatarenze imyaka 200 yabereye hariya mu gihugu ca Tanzania urumva neza yuko ibi bintu mu bakinyi bacu b'abarundi bari bakwiye kuza baravyikuramo cyane ibi bintu vy'amangetengete bakareka kuvyizera bagakina umupira kuko twe mu Burundi turamaze kuba tubona yuko impano zo turazifise rero bamaze kuba bizera ibintazi urumva ko ari ibintu biba bitaba bisa neza cyane urumva rero gwari urukino uravye ku mpande zose yaba Bumamuru yaba Aigle Noir bariko barakora ibishoboka byose kugira bashobore kuronka amanota agera kuri reka twumvirize kumbure rino jwi kuri Akeza Sport hari ijwi rero baraganiriye Akeza Sport baraganiriye na Christophe Ndayikengurukiye ivyo yishuye mu gihe Bumamuru yarironse corner Christophe yaprofise uwo mwanya mu guterera utuntu mu igor rya Aigle Noir abakinyi ba Aigle Noir babibonye bahamagara umugarikizi George gato bamwereke ivyo umusatizi wa Bumamuru ashobora kuba yataye mu igori nivyo hari udupapuro tuzingiye mu tuntu uwo musatizi yataye mu igori George gato yaciye amutegeka kudusohokana uranaze ko n'abakinyi ba Aigle Noir bashaka uwo mukinyi asohoka
George gato gato yaciye anamuha ikarata y'umuhondo. Abafana bo bashaka yuko uwo mukinyi ahawe ikarata itukura. George gato gato yanamuherekeje kugira ngo abone neza yuko ico kine yataye mwigori agikurayo. Christophe yagisohokanye agihumagarikizi wa kane ari nayo yagishize ku kameza kaba kariko kijya kintu cyo kugira ko remplacement. Uwo mukinyi yaciye asubira mu kibuga. Hari nko ku munota wa 74 w'urukino kandi urukino rwaheza ari ubusa ku busa. Benshi bakavuga bati Bumamuru gushobora gutsinda yako kantu kaguma mwigori. Reka twumvirize Christophe bwiwe ico abivugako. Mbo bijya ni ibintu bishika muri football ndibaza namwe murabimenyereye kuba bamfashe nyene kijya kintu nagisize mu ipoto bijya ni ibintu bishika nyene muri football Cari kiki bo karakanu nyene gato gasanzwe nyene kashobora gutuma umusha mutsinda. Bo ngo gusa nyene muri football murabizi mu kibuga haba ibintu byinshi karashobora nyene sinzi kuntu mwebwe abafana mu byumvira gusa nyene karakanu nyene gato ibintu bishika byanamunaniye no kuvuga kwisigura byamunaniye je ndijewe ati ni ibintu bisanzwe bishika muri football ahubwo ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye isoni rega nawe nyene ubwiwe arumva yuko ari ibintu biteye isoni wumvise ni kwene yari karishura umva neza yuko ari ibintu biba biteye kandi amenye yuko bugi uburozi buhanishwa amafaranga ibihumbi 500 ategerezwa uravye kuvyo bari Petetre amategeko baba yahinduye ariko ivyo amategeko yashizweho n'ishirame y'umupira w'amaguru umukinyi yitwa Christophe ndayikengurukiye ategeza gutanga ihadabu y'ibihumbi 500. Urabona ko ni karata y'umuhondo yarayironse baramuhanye urumva neza yuko ari ikintu kidateye novuga kidasa neza kwisana mu mupira wacu wa football wari kuratera intambwe rero ibintazi rero biratuma n'umupira wacu usubira inyuma rero nibaze yuko Christophe ndayikengurukiye ndetse muri rusangi n'abakinyi bose basanzwe bakiniganwa rya Primus League ibi bintu by'amangetengete bareke kuvyizera bakina umupira gusa nibaza ko ari ico kintu gishobora kuza gutuma bashobora gutera intambwe cyane nuko rero iyo rero ni inkuru y'amangetengete ya Christophe ndayikengurukiye umusatirizi wa equipe ya Bumamuru yari yagiye gushira aho ibintazi mu igori ry'umugwa Aigle byanatumye byanatumye umuhagarikizi mpuzamakungu George gato gato ahitamo kumuha ikarata y'umuhondo ni inkuru rero twari tubafite ariko narabibuse ko Primus League yari yabandanije kundwigira 200 si kuri izo equipe zibiri zonyene Bumamuru ndetse na equipe ya Aigle Noir de Fighters ariko kurundi ruhande equipe harabaye na derby komeye cyane gose yahuje equipe ya Musongati ndetse na equipe ya Flambeau du Centre yarangiye ubusa kubundi kurundi ruhande kandi Interstar ndetse yagiye kunganya na equipe ya Rukinzo igisindo kime kukindi Vitalo iza kubikora neza iza gusinda equipe ya Olympique Star igisindo kime kubusa kumbure hari izindi nkino zabaye Mugengozi City nayo yari hejeje gutsinda umugware b'amasipiri ibitsindo bitatu byose kuri kime mu gihe novuga neza yuko equipe ya Academy Deira yaje kubitangaza equipe ya Message Ngozi Nina message ngozi muri no zitameze neza kabisa. Message ngozi zitameze neza nibyo ni equipe ubona ko inyuma yuko witwa Poshe navuze ahagaritse yatanze imihoho mu equipe ya message ngozi hakaza witwa Bagambiki akitwara amezi 3 no musi yari imaze imisi irikitwagwa novuga n'umunyamabanga mukuru wa equipe nawe sundi ni Eri Haragakiza urabona ko hari kibazo gikomeye cyane muri phase retour no musi equipe ya message ngozi ifise amanota 2 kuri 15 urumva ko ari ibintu bitameze neza ku equipe hari ingozi nuko rero Royal Vision yagiye kunganya na equipe ya Burundi Sport Dynamique ibisindo bitatu kubindi Academy Dera za gusinda message ngozi kimwe kubusa Vitalo iza gusinda Olympique Star kimwe kubusa ariko kurundi ruhande Kayanza United za gusinda equipe ya Moso Sugar bitatu kuri kimwe Aigle Noir ndetse na Bumamuru twabibabwiye yuko banganije ubusa kubundi Flambeau du Centre ndetse na Musongati baranganije ubusa kubundi Ngozi City iza gusinda LLB amasipiri bine kuri bibiri kurundi ruhande Rukinzo iza kunganya na umugwi wa Interstar igisindo kimwe kukinde kana mfata umwanya eka ndagushimire cyane gose Abdul Karim ndagushimire cyane Bosingwa shimire novuga witwa Ahmed Marcel ndetse n'abakunzi novuga muri rusangi ba Indundi TV ariko ico tubibutsa ni cyakindi nyene no gukora subscribe ndetse bakagira na partage kugira iki kiganiro gishobore kuba gishika kure
ciao ciao. nuko byinshi yababwiye Abdul Karim na kindi rero no bifuriza atari kugira amagara meza ndetse nijoro giza jewe namwe tuzosubira mu bindi biganiro bitandukanye. Hasta la vista.